Inge tugende bukebuka hose ndahashika. Nico ndiko ndakubwira. Na se kududurira ko cane ariko basi par exemple umugore basi umugabo. Araguciye inyuma. Sivyo? Aguciye inyuma ntibimubwiye cyangwa urafasha ka message ntibimubariye uciugira iki? Uciye wigunga uravyigumijemo. Na wa mugenzi wawe ari proche ntugiye kubimuyagira kugira ngo bikuvemo. Ivyo bintu biratera ingwara. Biratera ikibazo. Nta ntuzenya ariko hari umuntu yagira ivyiwawe ugasanga akayagana kukwara. N'urugo rwanyerega ntiruheza ngo rutere imbere. Mu gihe muba mufite ibintu muyishanye. Ego ntituba dukwiye kwizerana ariko mu gihe natwe hari igihe uba wumva uremerewe ukumva wovuga ikintu kandi ico kintu utacikuyemo ukivuge urumva ko umutima ukwagiritse. One two turamuje cyane mwe musi mudurikirana bari mu Burundi hanze y'u Burundi turabahe mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye. So mane John Mabu wo turakora sabone kuri rubuga ku mugwa media nubikore kugira ngo ibi bintu bibandanye bigenda gute bigenda neza cyane. No munsi natewe iteka ryo kwakira umwe mu ba influencer b'igihugu cyacu cy'u Burundi ni Link Akhrene Alu Komeda Bitidi Miss Mafieri gwamenye musomeye no maso niyo mazina bamwitako. So tumwakire guys mufashe kumwakira ndabibutsa gukora sabone na subscribe kuri rubuga. Karibu cyane Alu. Merci beaucoup nize kumeze neza naje neza ndaho ndashima. Ndashima nawe gose kabisa twe ni sawa cyane ni sawa gose. So no musirenda ndakuzanye ngaho kugira ngo tuganire bimwe cyane ko kuri no rubuga ducishaho inkuru zubaka zigirane. Turafise debat dushaka tuganire ko kubera iki aha iwacu usanga abakobwa abagore aribo benshi cyane bakunda kwahukana. Iyi niyo topic yo munsi kubera iki benshi ari usanga bakunda kwahukana. Akenshi sishigikiye abakobwa canke ngo nje kuri kote y'abakobwa cyane. Bisanzwe hajya nasanze akenshi mu rugo abantu bafite kwihangana cyane n'abagore. Barafite kwihangana bakihanganira ibyo umugabo akora. Nkuko bisanzwe bizwi ariyo ijambo abagabo bakunda gukoresha ngo umugabo ntigeragwa mu ikosa. Sivyo? Ico kintu rero akenshi umugabo ngo ntigeragwa mu ikosa. Ego. Ntigeragwa mu ikosa cyangwa se imbabazi. Umugabo si kuri bose. Gusa bati ako kantu karamaze kuba mugaza. Abakobwa rero abagore cyane akenshi bagenda kubaka abakobwa bagenda kubaka bazige jambo canke barazirikanye iryo jambo ati umugabo ntigeragira iki agwa mu ikosa. Ntigera kosha arakosha mugabo ntigera ikosa uri mutako. Sivyo? Ati gute ni mu gihe uzosanga umugabo yakoze ikintu kandi kirakubabaje ntibimweretse ko bikubabaje. None kubera iki rero tukirengaho nyene kubera ko umugabo atigeragwa mu ikosha. Mu bisanzwe kubera ko wari we ni nka kujya ku mwarimu mu ishuri atigeragwa mu ikosha. Voilà kandi ari fisi. Ni nka kujya umwarimu ugiye kumukosora kuri table. Sigura ko umugabo akomeye rero. Mengura musuzuguye. Sigura ko umugabo akomeye mu rugo. Umugabo arakomeye mu rugo nyene kandi birazi. Ego umugabo niyo mutwe w'umuryango. Sivyo? Ariko tugende buke abagabo ico kintu baracihenda ko cyane. Ujya gusaba imbabazi umugore wawe ntubukoze ikosa kandi ntubumenje kandi ntibabigiye en public. Sivyo? Antwa musabana pardon muri babiri. Mukabirangiza muri babiri. Sivyo? Mubitangura muri babiri mukongera mukabirangiza muri babiri. Niyo mpamvu rero umugabo ivyo bintu bakoresha ngo umugabo ngo ntigeragwa mu ikosa bikwiye kuhava. Kuko akenshi birica imitima y'abagore. Vyica imitima y'abagore koma. Ni mu gihe abagore bazokwigumizamwo ikintu. Sivyo? Ntibereke abagabo ca kintu ko cabababaje bakoze ukaca usanga umugore yirirwa yigunze aronze yaheze. Sivyo? Urumva
afise kubera afise ikintu cyagize iki cyamukomerekeje en plus kandi umuntu utamweretse yuko ikosa ico kintu ari kosa acaguma kibandanya. Abagore benshi bavuga ngo benshi bahukana ngo abagabo barabaca inyuma. Hinge tugende bukebuka hose ndahashika nico ndiko ndakubwira nase kududurira ko cane ariko basi par exemple umugore basi umugabo araguciye inyuma sivyo aguciye inyuma ntibimubwiye cyangwa urafasha ka message ntibimubariye uciugira iki uciye wigunga uravyigumijemo na wa mugenzi wawe ari proche ntugiye kumuyagira kugira ngo bikuvemo. Ivyo bintu biratera ingwara biratera ikibazo nta ntuzenya ariko hari umuntu yagira ivy'iwawe ugasanga akiyagana kukwara n'urugo rwanyerega ntiruheza ngo rutere imbere mu gihe muba mufite ibintu muyishanye ego ntituba dukwiye kwizerana ariko mu gihe natwe hari igihe uba wumva uremerewe ukumva wovuga ikintu kandi ico kintu utacikuyemo ukivuge urumva ko umutima ukwagiritse wa muri kurarira ureka kurira mose zagakoroka ariko ukumva ko muri wewe ufise umutima mubata mutima mwiza ufise kweli nico kintu gihari rero uzosange abakobwa benshi wayi bakunda kwahukana. Abakobwa benshi naguciriye mwaro bavuga ko abakobwa benshi bagenda kubaka bakurikiye amaronko tugende cyambere ugasanga araheze ivyo onye akenshi biraba ariko si misi yose kandi biba bivana kandi ntimuze mujije umuntu ibintu ariko aracamwo mutabanje gutohoza ivyo yaciyemwo ava canke ivyo ariko arakora mutabanje gutohoza ivyo yaciye kandi ngo bakobwa bubu bakeneye ngo babeho nkuko bari babayeho iwabo. Abo n'amakomantere nkora mu bahungu impamvu abakobwa ngo batagira batubaka baguma bahukana ngo bakeneye kubaho ubuzima bari babayeho iwabo. Umugabo umushikanye atanwa yamata buri munsi mu gatondo byuka asanga hagiye ibintu bimeze neza kandi iki ni kibazo gikomereye ingo. Iki ni kibazo cyane gikomereye kuko abakobwa benshi barakunze kwahukana cyane. Ni igikire kibituma ikintu rero kibituma hari abantu bagenda kucambere kubaka kubera gakuku sivyo kubera gakuku bagenda kubaka kubera gakuku atari engagement voilà mu bisanzwe ata muntu yabimuhanuye sivyo kuko akenshi hari igihe uca mu bintu ukumva wogira iki woja kurongoka ukavuga ati oya vuma harageze ibi bintu kugira ngo bihagarare harageze ko jewe nanje nja kurongorwa kugira ngo numve yuko nanje no kuba ku muryango wanje n'abandi bagenda kubera ko nakayagiye urumva abandi baja kubaka kubera nakayagiye rero ugiye kubaka kubera nakayagiye uca usanga uri kurihenda cyane kubera ko namba ujya yubatse neza we bikazoca bimera nabi uzovuga ati kumbe ingo zose zimeze siko zimeze uri kuribesha sivyo uri kuribesha kubera iki warabiye ku wundi bimeze neza urumva jewe par exemple nk'abakobwa benshi baje inyuma yanje bagiye kubaka inyuma yanje byarabananiye kandi sibo bonyene byarabananiye sibo bonyene benshi baguma byanka turashaka kubona kino kibazo rero kugira ngo abandi gishire kubafasha none baguma bahukana kubera iki kuko jewe nturankubita nkushaka urazi John Mavunda kubwira bakurikira amaronko hari abakobwa icambere na mbere bakurikira amaronko yamara gushika mu rugo umugabo yakubitika namba umunsi wa mbere yarongowe yarongogwa ari inyama basumye inusu y'inyama hariho n'abaca bazonona inusu y'inyama muri babiri murashobora kugisosi kabiri sivyo saa sita mw'ijoro saa sita no mw'ijoro baca begzagera bakavuga ati niti umunsi saa sita no mw'ijoro urumva ego ubushatse kujya gufungura neza kubera iki wabonye ko umugabo wawe yafise sivyo uragiye ngaho aho gufata ibintu byawe ukabishira ku murongo ahubwo uravyandagaje siko uje wese yo ndagutekera iki yongire guca yongire gutya ngire gutya bamwe yaruba bamwe tugende buke buke ukaca usanga
bya bintu wamara kubibura bimwe wari wamenyereye uciye ubona ko umenga umugabo wawe yabaye imbwa. Ebana yabaye Matiyasi kabisa. Matiyasi yakubititse ukaca ubona ko umenga ubwo buzima bwo kwama uri kurarya ubugari bw'ibigori n'irengarenga atakinono kirimwo canke atanyamirimwo ntabwo ushobora sivyo. Ukaca wumva ko umenga ubwo buzima burakuremereye buranse kabisa buranse. Muhiri wanyu wakubita akagohe hariya mama yagutelefona ati yo ejo twarabazi inkoko nawe hariya wariye akwitura nyene hariho birababaje. hariho abakobwa benshi bakubwira ngo ati je ubunya fe kubona umuntu yifite gusa agafaranga jewe nubwo yoba ari umutama ngana gutya nugenda sivyo. Ego usanga ujya mutama afise n'umuryango warashima n'umugore abana batonye barahukanishije uyo mutama kubera ko afise amafaranga ko abana bubu bavuga nti nubwo woba uri umutama wifitiye inoti urantwara cyagenda kujako ko usanga ni muri ya system yo gusambura ingo abakobwa bato ariko barasambura ingo z'abamama bakuze. Ego kiracu kivuze kwiki bariko barasambura ingo kandi ku bwinshi. Ubunye abapapa benshi ntibashaka kwerekana ko mengo n'abapapa canke ko bakuze. N'umupapa usanga yambaye ikabutura ya jeans kirato sokse zigera hepfo y'amavi ugasanga n'abavyeyi kabisa n'umupira n'ishanete ugasanga n'umugabo w'abana batanu yagiye mu modoka yiwe muri station yiwe sivyo canke muri vangware yiwe dufata basikara ukari vangware gikuma parfait yakataraboneka sivyo. Aragiye muri ville arasohotse asohokanye n'abajeune ari umugabo w'abana batanu ntagira ntasura kugira ide z'abagabo asubira kugira ide z'abana bato sivyo. Usanga babana abandi nabo bafise abagenzi babo b'abakobwa baza kubaraba nawe avuga ati ntamwo. That's true. Kubera ko nabo bazi ko uyu muze ahora dushorera ahora tusororera ahora tugenza gutya ntibareka kumutamwo mu Abatama bubugiye rero nabo nyene ati bigira abajene bigira basi abantu basizosanga basi bigira Abatama bubigira abajene. Umupapa ugasanga afite abana bane abana batanu batandatu muhira ntibagira ikintu cahatari cyo kuvuga ati bariko barafungura cinziza akamaro. Wewe mahera yawe uri kurayarya uri kuyanywa inzoga uri kurasororera indaya uri kurasororera abajene kugira ngo bagutemwe umudero. Rero ubwo bine ngenda kunda kwazana kandi kabazo ubwo sico gituma abakobwa buba tubaka. Abakobwa bubu kutubaka tugenda buke n'abakobwa hari igihe baba bafite umukobwa arakubwira ngo je ngo nzivyarira iwacu kwera ngo umwana umwe ngo arakwiye. Ego biba bivana n'ivyaciyemo niyo mpamvu nkunda kuvuga ati utazojija umuntu kubera ibintu ariko aracamo ariko arakora cyo kintu nimuze mukikore mukujije umuntu ahubwo mwegera umubwira ati byagenze gute kugira ngo bigende gute sivyo uronkereho kugira ngo umuhanure basi nimba byukora n'umugenzi wawe ariko ntituze duhendane ngo turakundana turajyajyana. Abakobwa benshi ubu bifuza kuvyarira iwabo bakavuga ati kugira ngo jewe mbeho numva iko ntekanye ndyohewe mbyarire muhira anterinda canka mpangire hama barashaka kuvuga ngo nabariyo ngo baragowe ngo wala eske bagowe koma nabariyo baragowe. Ikindi nasanze abadamu reka kugira abagenzi banyu bari koshe cyane abakobwa bakiri bato mubaca inguvu basi nako gatima bari bafite ko kuja kurongoka kaca gahera bivanye wowe n'ivyo uri kuracamo mugabo nawe nimba yakwizeye akaza kukuyagira nuca ufata ko ibiriko biramushikira nawe bizeca bigushikira kweli tanta chance zawe birashobora kwanka mugabo washitseyo mugabo waragerageje. Ejo hari umuntu ko tubaganira avuga ati ngushangwa barongowe kandi n'umukobwa barongowe kera we pubu ngo ububunya ngo ntigikunda ngo bahungu bikigiye ngo bakirongora
Jone ngo ntibakirongora John Mama nukuri sindakubeshe ngo navyo ikosa niva ku bahungu ubu benshi ni inzoga n'amabwate kuva mu bwate umukobwa baryamane baryoherwe ariko ntamutware umugabo dusubira inyuma gato canke n'abakobwa nyine usanga n'abakobwa hariho abakobwa babatoroshe sivyo abakobwa ntibaba boroshe koma hariho abakobwa usanga umukobwa aritoye basha hari ibintu usanga bibabaje ugasanga umukobwa aritoye arakundanye n'umuhungu sivyo akundanye n'umuhungu amuziki wabo bafite amafaranga yizeye ivyo wabona umuhungu bamara gupanga mariage kagenda neza parce que intererano ntizigireka kuboneka sivyo umukobwa ukaje usanga mu rugo ahageze kugira ngo aronke ico kurya niki nishida wigeze konta ku kintu cyo kugira iki cyakazoza ukuntu muzobaho sivyo ivyo bintu tuba dukwiye kubihebera abahungu ariko n'abakobwa abakobwa turakwiye kuguruka amaso abakobwa tubona kabisa hariya ntaho tugira tubona ngaho imisi yose katugushimire cyane so reka nanje ndagushimira ariko reka gatoyi hari akantu nashaka kuvuga ikintu cerekeye abadamu abadamu bubu abadamu bubu n'abaguruguru abadamu bubu baritwara nabi bitwara nabi koma abadamu bubu ushwana n'umugabo gato kabugiye kurondera umupfubuzi abadamu bubu abapfubuzi upfa gushwana na mugabo akantu gato inzatsa akantu mwari kwicarira mukiga uko vyogenda acagenda mu dusore sivyo abasore nabo nta kintu bazokumarira bakurondera kivyo bakurondera ko amabigira sivyo ico kintu kandi kirakomeye kandi cavumye mu ngo z'abantu jewe nimba nje ngaha kubivuga sidabivuze ngo kubera naka cankende ariko nuko maze kumva nta nyinshi z'abantu babikubwiye rero ibi ndabivuze kugira ngo vyigishe wewe uri kurandaba bikwigishe nimbura umudamu mushwanye n'umugabo simpaka ngo kugira nishumura icara mukabitorira umuti simpaka yuko ucuvuga ati je kugira ngo stress zigabanuke bana n'uyu mugabo yanteye stress ndigiriye nimba ahubwo ufise ako kanoti kawe ambara agakanzu kawe ja kuri plage umuyaga uce mu mutwe burya kajya akayaga ko kuri plage ni nka gome akayaga kaguceko witampolize sivyo uri toto moya urira bisi yawe taha muhira canye jewe nifitiye n'ukuntu umeze niyo numva nk'ibivumvuri nko mu mutwe atari n'umugabo yabinteye canke ari izi ni inyigisho baje mushaka muzikurikira je ntora telefone yanje harimo game canke na jeu kaica numva umengo ndaruhutse kabisa parce que je vuna itaye muri jeu sivyo ibintu byose jewe numva basi co bacanshavuje ikintu co basha twige kudaja guta ishavu kubandi bantu mugiye kuri naka mugiye kunywa inzoga nyinshi uri umuntu w'umugore uri kurakumbagara mu ibarabara n'ibintu biteye isoni umutife ngo nari mfite ishavu twiga ukuntu rero two kubaka ingo zacu kugira ngo tuzubake tuzibungabunge sivyo abakobwa benshi ntimucike intege ngo kubera ngo naka ngari karaca mu bibazo kwa naka reka kurabira kuri naka wewe hari ivyo Imana yaguteguriye sivyo kabisa katugushimire cyane ubaka Imana irafite ico yaguteguriye urugo rwawe kandi ruzogenda neza kabisa katugushimire cyane thank you so much